Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa muri no mugoroba, aho umutekano wasubiye guhungabana mu gihugu c'u Burundi. Hakaba hari amakuru adahumuriza avuga ko hari abarwanyi babamaze gushika mu gihugu c'u Burundi bakabiteguriye gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe boneka neza ko gutanga imihoho byamunaniye kandi boneka neza ko yamaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi atandukanye ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi batari bake babona ko iyi leta yamaze kunanirwa, igisigaye ari uko yatanga imihoho canke se abarundi bagafatana mu nda amaze bakayikuraho, kuko boneka neza ko igihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro. Akaba ariyo mpamvu abarundi isinzi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru. Wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Nta ngingo n'imwe ija mu ngiro kubera ko igiturire camaze kwizihiza abenshi mu bakora muri leta mu gihugu c'u Burundi. Byashikirijwe na Faustin Ndikumana kuri uyu wa 27 Ndamukiza 2024 mu kiganiro yahaye amenyesha makuru, aho yishura ku kibazo c'uko hatakibonekeza abajejwe kugwanya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari byo bizingamitse igihugu c'u Burundi. Ibyo biturire byaramaze kwizirira igihugu kandi nta wundi yashobora kubigwanya atari umugambi w'igihugu kugwanya igiturire, ariko nawo nta uhari. Aho Faustin Ndikumana abaza agira ati: amategeko agwanya igiturire ameze gute? Ni bande bayazi? Noneho ubu ibyaha by'ibiturire bikorwa uko kwamye, ninde uriko urabirwanya? Mbe hamwe woba wanyuruje amafaranga ya leta nkaza nkayakwaka, none njeho ndayajyana hehe? Faustin Ndikumana aha avuga ko amadosiye y'ibiturire afashwe atamumenya iyo yahereye nuko yakurikiranywe. Ibi biteza igihombo gikomeye igihugu c'u Burundi. Uwo arongoye ishirahamwe gishinze kugangurira abarundi guhindura ingendo Parisemu yibutsa ko ushobora kumva ko hari abaciwe amande ariko ntihavugwe iyo bayajanye. Ushobora kumva ngo naka bamuciye amahera y'amande ariko hari abariko barakika mukiza ngo bakore bya bindi nyine bariko barahanira abandi. Ibi byose Faustin Ndikumana avuga ko ari byo bizingamitse igihugu c'u Burundi, kandi akemeza ko ibi bintu bitazigera bihagarara mu gihe intwaro ya CNDD-FDD itabifashe ingingo zibereye. Mu gihe abarundi batandukanye babona ko ibintu bizahagarara nk'ibi ari uko intwaro yose ihindutse, kuko bemeza ko igiturire gitangwa mu nzego zo hejuru guhera ku mukuru w'igihugu c'u Burundi kugeza ku bakuru b'imitumba. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bemeza ko iyi ntwaro itarahinduka guhera hejuru, iby'igiturire bitazabura kwigaragaza ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaba binaboneka neza ko ari byo bizingamitse igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Icuka ca politike n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi birateye impungenge abatari bake, harimo na Eklezia Katolike, aho nayo igaragaza ko igiturire kiganje ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi ikagaragaza ko intwaro ihari ishaka kugarukana intwaro y'umugambwe umwe, kandi Eklezia Katolike ikagaragaza ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Biciye mu itangazo ryasomewe ku misa zitandukanye za maparuwase yose yegukira Eklezia Katolike mu Burundi, inama y'abepiskopi Katolike iheruka
gushikiriza ijambo ryerekana ingene Uburundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye by'igihugu, aho Kiliziya Gatolika yagaragaje ko rwose ibisata nka byose by'inkoramutima by'igihugu byamaze kononekara kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu byo abepiskopi Gatolika bashikirije muri iryo tangazo harimwo uko Uburundi bwoshobora kugarukana ituze, kurwanya kudahana, kwihanganiranira muri politike, kubahiriza agateka kazina muntu, gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye, kunagura igisata c'ubutunzi, amafaranga y'agaciro n'ibindi bikongera bikaboneka. Ariko ibi byose nubwo babivuze bikaboneka neza ko ataco CNDD-FDD yigeze ikuramo, ahubwo yo irabandanya gukora amakosa akomeye cane kandi ikabandanya kwereka abarundi ko ibyo ikora ibizi, mu gihe biboneka neza ko igihugu c'u Burundi cyamaze kugwa mu manga ikomeye cane, aho benshi bavuga ko igihugu kimaze kugera ku mfiro bivanye n'ubuzima buzimvye buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi benshi bakanemeza ko ibisata nka byose bigoyagoya mu gihugu c'u Burundi, ariko ikibitera byose akaba ari igiturire ndetse n'intwaro mbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi idakorera abanyagihugu, ahubwo ikorera akarwi gato cane kamaze igihe kazingamitse ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi. Turarushe n'amanyanga ariko abera kuri zone Kanyosha. Turasabye bakureho abakomisiyoneri mu biro bya zone. Abanyagihugu bitura ibiro bya zone Kanyosha biyamiriza amanyanga y'ibiturire ahabera. Nta munyagihugu yakirwa atarishe amahera. Kuri iyo zone ya Kanyosha irongowe na Mvuyekure havugwa amanyanga adasanzwe y'ibiturire. Hari abajejwe gutoza amafaranga umunyagihugu wese ashaka gusinyisha impapuro kwa chef de zone, abo kwita abakomisiyoneri. Utabaciye ko ntushikira chef de zone. Abo bakomisiyoneri barazwi, bashizweho na chef de zone, barakorana rwose, batonda ku biro bya zone mu minsi yose guhera ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Umunyagihugu akeneye gushikira chef de zone ariha hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 by'amafaranga y'amarundi bivanye n'uburemere bw'ikibazo afise ndetse n'icyo ashaka bamufasha. Umunyagihugu naho aba yagiye kuriha muri banke Bankobu kuri konte ya Meri Buja ashitse kuri zone Kanyosha ntiyakirwa atarishe abo bakomisiyoneri ba chef de zone. Ibi bituma kandi hari impapuro nyinshi zamaze zisohoka kuri zone ata amafaranga arishwe muri banki. Umunyagihugu ashitse kuri zone akirihira abo bakomisiyoneri ntibirirwa baramugora bamubaza ko yaciye kuriha muri banki. Ibyo akeneye byose baca bamuhereza. Hari n'ibyo nyine basinyako. Aha amatohoza twakoze nuko chef de zone atwara 50% y'ayo mafaranga aba yiriwe aratozwa. Abanyagihugu bitura ibyo biro bya zone Kanyosha bavuga ko barushe cane kuko hari na bamwe muri bo babura ibyo barekuriwe n'amategeko kuko bataronse amafaranga basabwa n'abo bakomisiyoneri. Basaba abayobozi bwa komine Muha n'ubw'igisagara ca Bujumbura guhagarika ayo manyanga ku neza yabo n'igihugu muri rusange, kuko biboneka neza ko abanyagihugu bato bato bariko bararenganywa ku rugero rukomeye cane. Akaba ariyo mpamvu batabaza abakuru b'igisagara ca Bujumbura ndetse n'abatwara igihugu c'u Burundi kugira ngo babatabare babakize ibi biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize Mugina, aho umugabo w'imyaka ishika 60 yishwe bunyamaswa, kandi bikaboneka ko ataco intwaro iriko irakora kugira ngo irondere abakoze ico cibi. Antoine Nizigiyimana w'imyaka 62 yarishwe mu ijoro rya gatandatu ubwo bugizi bwa nabi bwebereye ku mutumba Butaramuka muri komine ya Mugina mu ntara c'Ibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ubw'igisoko mu ntwaro abakoze ubwo bubisha ntibaramenyekana, ariko bane bikekwa barahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igipolisi. Aciye umutwe ikiziga co yishwe catowe hafi y'urugo rwiwe ku Gacimbiri mu Mabuye. Uwo mugabo w'imyaka ishika 60 yaragandaguwe aracibwa umutwe hakoreshejwe igipanga, niko bivugwa n'abanyagihugu birebeye iryo bara. Ikiziga cye giciye umutwe twagisanze mu Nyumati ku metero 500 ava ku nzu yiwe. Yishwe rubi cane, niko umwe mu bahungu biwe avugana agashavu, kandi akavuga ko intwaro yari ikwiye kubatabara kugira ngo ibakize abo bagizi ba nabi.
Amasoko yaho nyine avuga ko uwo muhisi yari yagorobereje asangira urukanwa n'ababanyi mu kirabo cyaho nyine. Diomede Ndikuriyo umukuru w'umutumba Butaramuka aremeza ayo makuru, amenyesha ko abantu 4 mu bikekwa bahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Abanyagihugu bibaza ko umuhisi yoba yasize amatati y'amatongo, yaguma aterwa ubwoba ku matelefoni atabonekesha inomero. N'urubanza yari yatsinze mu mwaka uheze mu butungane. Ikibabaje, yishwe yari umunyamahoro ukomeye cyane, niko ababanyi bagaragaza umubabaro ukomeye cyane. Irindi soko mu ntwaro ryibaza ko igipolisi coshika kure mu matohoza yacu, rigira riti ntidutahura igituma umuntu yishwa mu masaha nyine imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD ruba ruriko rurakizura bikaba akamizwe n'ingoma. Ikindi yahora atotezwa yagirizwa ko ari umurozi. Ibyo byose byawufasha cyane mu matohoza. Niwo mwihwezo ukorwa n'umwe mu bakozi ba leta wo muri komine Mugina uvuga ko n'imbonerakure zoba zagize uruhara rukomeye cyane muri ibyo byabaye, kandi abenshi bakemeza ko byanze bikunze leta ari ikwiye gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane uwakoze icyo kibi. Tuvuye kuri iyo nkuru ibabaje, amakuru yacu tabandanirize kuri ibi biriko biravugwa ku banyagihugu bo mu Gatumba, aho leta ivuga ko igomba kubimura byanze bikunze, babyemera babyanga. Abanyagihugu bo mu Gatumba bazimurwa ku neza canke ku ngufu. Byatangajwe n'umushiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, avuga ko abo banyagihugu babangamiwe n'imyuzurira bategerezwa kwimurwa vuba na bwangu. Kubwiwe leta ntishobora kuguma yihanganira ko abantu batakaza ubuzima. Inyuma y'inama yo ku munsi wa gatanu y'abashiranganje b'u Burundi bagizwe n'uw'amagara y'abantu, uw'intwaro yo hagati mu gihugu, wo kwivuna abansi b'ibikorwa bya leta no gushigikirana, ndetse na Martin Niteretse yamenyesheje ko abanyagihugu bo mu Gatumba, intara ya Bujumbura, uburengero bw'u Burundi bategerezwa kuva mu mazu yabo ataco basabye. Bategezwa kugenda ku neza yabo, ariko tuzokoresha ingufu nka leta. Dushobora kwemera ko abantu bapfa. Igihambaye ni ukwiyumvira ku mutekano wabo. Niko umushiranganje Niteretse yatangaje, akavuga ko rwose batazigera bihanganira uzanga kwimuka ku neza yiwe, ko leta izakoresha ingufu. Abanyagihugu bazokwimurwa bajanwe Umubimbi na Kabezi mu ntara ya Bujumbura no mu zindi ntara zitaratomorwa. Birihutirwa ko turondera ibibanza bitunganijwe neza vuba bizoshirwamo amazi meza, umuyagankuba n'amasoko nk'ibigwati bigezweho. Niko yongeyeho ko akavuga ko aho bazabimurira bazahashira byose byankenerwa. Yasabye ko buri muntu wese yokwiyumvamwo ko arabwa no gufasha abo bahuye n'ibyago. Hagiye kugururwa konti izoba igenewe ico gikorwa. Niko Martin Niteretse amenyesheje, akavuga ko umunyagihugu wese azakora ibishoboka byose kugira ngo agire uruhare kugira ngo iki gikorwa kizagende neza, abahuye n'isanganya bose bimurwe ku buryo bworoshe kandi ku buryo butagoranye. Kumenyesha amakuru mu Burundi biragoye cyane. Ishirahamwe RSF risaba irekurwa ryihuta ry'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Ribicishije mu itangazo, ishirahamwe ry'abanyamenyeshamakuru batagira imbibi ryategetse irekurwa ryihuta ry'umumenyeshamakuru mugenzi wacu Sandra Muhoza. Iryo shirahamwe rivuga ko ari ibintu bibabaje cyane kubona apfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane. Urwo rwandiko rw'ishirahamwe riharanira agateka k'abamenyeshamakuru rifise icicaro i Paris rwashotse kuri uyu wa kane rwiyamiriza ifungwa ridaciye mu mategeko ry'umumenyeshamakuru mugenzi wacu, rigategeka indongozi z'u Burundi kumurekura byihuta atagisabwe. Twebwe muri iryo shirahamwe twagomba kwiyamiriza twivuye inyuma ifungwa tubona ko ari iry'akarenganyo ry'umumenyeshamakuru w'umurundikazi Sandra Muhoza, kuko ku bwacu uko byifashe biteye ubwoba kandi bitumvikana. Abategetsi bategerezwa guheba ibyaha bamwagiriza, bamurekure byihuta. Niko bamenyesheje, kandi bakavuga ko byanze bikunze leta igomba kumurekura. Iryo shirahamwe rivuga ko yamenye ibyaha byagirizwa mugenzi wacu, ni uguhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba urwanko mu banyagihugu. Burundi nico gihugu rudende muri Afrika gipfungiwemwo umukenyezi w'umumenyeshamakuru. Sandra Muhoza abaye umukenyezi agira kabiri apfunzwe mu Burundi.
uwundi mukenyezi apfunzwe ni Floriano Irangabiye ariko akora munyororo w'imyaka 10 kuva muri 2023. Abo bakorana amashirahamwe aharanira agateka k'abamenyeshamakuru na ka muntu muri rusange bemeza ko apfunzwe ku karenganyo gakomeye cane, ntahengeshanya gusaba ko uwo mukenyezi yorekurwa. Burundi buri mu kibanza c'114 ku bihugu 180 ku rutonde rw'ubwigenge bw'umumenyeshamakuru rwakozwe mu minsi ishize, aho bagaragaje ko Burundi buri ku mwanya wa 14 mu guhungabanya agateka k'abamenyeshamakuru. Benshi bakavuga ko ibiriko birakorerwa ibimenyeshamakuru biteye ubwoba kandi ko bibabaje, akaba ariyo mpamvu bategeka guhita bamufungura byihuse atagisabwe. Tuvuye kuri aya amakuru yacu tabandanirize ku makuru arabana n'umutekano, aho ari amakuru ariko arahanahanwa mu gisagara ca Bujumbura avuga ko umutekano ushobora guhungabanywa umwanya n'umwanya kuko abarwanyi bitwaje ibigwanisho bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura kandi bakaba bariko barakorana n'abanyagihugu ndetse na zimwe mu nzego zijejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari ibintu biteye ubwoba kandi byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafatikanije gutwara igihugu c'u Burundi biboneka neza ko byamaze kubata ku w'amazi nk'uko n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca aherutse kubitangaza, akavuga ko leta atanyishu ifise ku bibazo bitandukanye bihanze abarundi, ibyashavuje abarundi batari bake. Bakavuga ko aramutse ari igihugu kigendera kuri demokarasi leta yiwe yose yagahita itanga imihoho, kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha abarundi kandi bikaboneka neza ko bamaze guhamba igihugu c'u Burundi. N'amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, byonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.